No munsi n'umunsi w'akanyamuneza kubona dukoraniye hamwe mu muryango na kanyamuneza ntangere kuri jewe ndetse no kuzindi ndongozi z'igihugu. Tunezerejwe nuko igihugu cyacu cyamaze gutoha, twese twamaze gutoha. Ibi turiko turakora uno munsi biriko bibera mu gihugu cyose kandi siko vyamye. Iyo abantu bamaze kogorora bagashika habona bagabona ko batoshe, iminsi yose icuhera kutangwa kuvuga uti mbega kiya gihe vyari vyangendeye gute. Iyo rero igihugu maze kubona abakuru n'abato bicara hamwe, kubera iki kare tuticara hamwe? Nico kibazo cyatangwa kwimvira. Turavye aho Burundi bugeze, iyo tutasamara buba bugeze hehe? Twahombeye he? Ico nico rutegereza kuguma twiga iminsi yose. Twahombeye he? Kubera ubugituba tuvuga twahombeye he nuko dufise nubwo ducumbisha kumwe. Ubu murabona yuko ingene Musa siko mwasa mu 2005. Umwe wese niyirabe yibuka ingene yasa, acaraba ingene asa uno munsi, ucuvuga uti Mungu mukubwa. Sivyo? Burya rero aho ibintu vyari vyarononekariye aho twahombeye, hari harabaye inyenga hagati y'abatware n'abatwagwa. Umuntu abonye akize, gukira ntikwari kugira amahera mbere mwashaka, kuko n'umwana mu wa gatandatu atoye konkuru bacavuga ko yakize. Nari ngaho yabakize iki? Atoye konkuru gusa, agarutse mu kiruhuko umuvyeyi ntiyasubira kuvuga, yirirwa yiryamiye, yarakize. Niyo ngorane ya mbere burya twagize. Waza wumva ngujya n'umukire ngo arafise umwana yize ntaranaheza n'amashuri, ariko agurisha agahene kiwe kwamurungike ku ishuri, rujya gwara uruhombo. Hari harabaye rero uwize yaca avuga ati ndavuyemo, kandi n'ubu hariho abagifise iyo ngeso. Hariho abize bagifise ingeso yuko ataco bagipfana n'abandi basiga mu mihana. None uciye ubwenge, wagiye kwiga ubuhinga n'ubumenyi, n'utarosa mu mahigwe, nagira boca bashira hamwe, kuko bose barafise ubwenge n'inkomezi bwo gukora ibikorwa bibateza imbere. Ico gihe rero n'ubu hariho abakibona yuko atari abene gihugu. Ubaye mwarimu ucubona ko wavuye mu bene gihugu, uri umwene gihugu. Ubu rero niho twagarutse, kuko murabona ko twicara hamwe bigakunda. Ubu turicara hamwe bigakunda, abatware n'abatwagwa. Kuko igihugu gitegereza kugira abaje imbere y'abandi. Ngira ngo murabibonye kuba abatware batanguye ukanura, aho umukuru w'umutumba aje imbere abandi bati ruteze imbere umutumba. Ivyo kare siko vyari biri. Umukuru w'umutumba yatonda bamuha amacupa gusa kwibare, ntimuvyibuka? None urumva umukuru w'umutumba aravuga ati umutumba wacu utegerezwa kugira isura nziza. Ndo kuvuga turatanguye kuronka indongozi rero, kuko indongozi nziza niyiyumvirira umutumba, yiyumvirira ikomine, yiyumvirira intara, yiyumvirira igihugu, ati iki gihugu ndagifitiye inzozi izihe. Kuko umwe wese aragira inzozi zo muryango iwe. None imiryango ihuye bica bigenda gute? Nico ituma aha n'akanyaho kwigishanya. Kwigishanya ingera igihugu gishobora gutera imbere. Kirazira kuba utagira indoto, kandi kirazira kurota bibi, urota vyiza. Ahazotera igihe atahantu tubona hatari inzu y'amagorofa 20, nk'ubu kava hariya mu igorofa ya 10 ugiye kurima hariya mu kabande. Ntimwemera ko bizoba? None ko tuzoguma turima, utarimye ucupfa n'inzara.
inda none iraraba umukire na nyarucari. Inda ni twese dutegereza gukora tukarima. Nukuvuga yuko ico gihe uzosanga komine Gitega twagize ibisagara, izone hari gisagara, izone hari gisagara. Ico gihe muzosanga ufise akaduga, umuryango wose ufise akaduga, akamoto, ugenda uvuye muri ya gorofa ya 10 uca ufata akamoto kawe ugiye mu mirima. Akaduga uparakinga. Nico gituma mwe murategura amabarabara kuko imodoka yawe ntizoca mu kirere. Erega no gukorera kuri vision turaba imbona kazoza igihugu giteye imbere no kuvuga iki. Nta nyarucari abariho bose baba bafise ubuzima. Mu Burundi twebwe twaruyu umwe abana ba mugabo umwe harazi nyatsi shetani iki twita abahutu n'abatutsi n'abatwa twari bene mugabo umwe ducanamwe imice. Kandi ivyo rero si twebwe gusa n'abana ba Isirayeli baracanyemwe imiryango 10 jukwayo 2 jukwayo kandi bose bavuka kwa Yakobo kandi bafise isezerano. Kubera iki shetani yamishaka kugabura abantu. Iyo abantu rero biciyemwe imice ntibasubira gutera imbere, ntibasubira, ntibikunda. Abantu barashobora shetani kabashira hamwe kugira bakora ikibi. Imana icikora iminsi yose cisubira kabatandukanye. Abantu bariko bubaka ikizu c'ikibaberi kubwishime kugira ngo ntibasubire gutera imbere ntibubake. Imana yoberanije indimi zabo. Fini ntibasubiye kubaka ikizu c'ikibaberi caguye aho nyene. Natwe burya haraje abantu bavuga bati aba barundi bavuga rumwe, aba barundi bazi guhingura ubutare, aba barundi bazi kurima bakimbura, aba barundi bazi kubika inyama ikamara imyaka n'imyaka, aba barundi bazi gukora impuzu, aba barundi bazi gukora isuka. Atabatwobareka bazohava badusiga mu itunga. Muravye kuva mu 2005 gushika uno munsi aho tugeze murahabona. Iyo tutagira ingorane kuva mu 2032 iyo duca twibandaniriza tuba tugeze he? Raba aho tugeze kuva mu 2005 murabe ingere twari tumeze. Inzu z'amabati zari zingahe gabasha hiwanyu? Muravyibuka zari zarasambaguritse zose. Uno munsi simbo dutubata honje. Camwiyumvira uwo guha imyaka 50 Uburundi bwa bumeze gute? Turumwe uko turumwe. Imana yasubira tugarukako tugira umutima umwe raho turiko turibakira Burundi. Iyi nimbono kazoza rero ndabwira hatumaze gushika ku ntambwe ya mbere. Tumaze kubibona rero burya abantu kugira ngo batera imbere baja hamwe. Ntubona nk'uko turi kuwe mu ikomine ya Gitega. Abo muri komine Kiganda bari kumwe. Kuko iterambere rya Kiganda si iterambere rya komine Gitega, ni iterambere rya komine Kiganda. Nico gituma ushaka gutera imbere. Nkubu banza kuvuga uti nkubu nanezerewe ibintu bariko baragira, ibi vyuko bariko barubaka ibibanza vyiratiro, ibibanza vy'ingenzi. Nkuba amahera arashobora guca vy'Ubujumbura Igitega ntacabaye iwacu. Nkubu iterambere gereriza. Hajya muzi kijya kintu gasapa ariko arubaka. Muzi kizozana amahera ngana iki muri ikomine Gitega? Ndabwije kuri mu ndwi mutabona imiliyoni zitari munsi ya 50 zinjiye muri komine Gitega kubera kijya gusa. Muga nkubu hariho uriko amugirira ishari, hariho uriko aramutwenga. Ayo mahera hinjiye miliyoni 50 ku ndwi aca yubaka ikindi kizu. Uwafyatuye amatafari ararosa ikiraka, umubaji ararosa ikiraka, umufundi ararose, umuhede maso ararose, ya mahera gasape yararose yose agiye he? Muri mwebwe nyene. Numvise igere itunga rigenda mu gihugu. Aho umuntu wese afise impano nayishire ngaha. Ayishira. Murabe ko twese rutaduga. Imana yaciduha impano zidasa. Hariho ujejwe kuvura, ujejwe kwigisha abandi, ujejwe kubaza, ujejwe kurima. Wewe uri kurima hariho mwarimu nawe ari kwigisha, wewe uzokwimbura mwarimu nawe ahembwe acaza kugura iwawe. Nimagiriranire twese nimagiriranire. Umwe wese agira kantu azanye kubera Imana yakuremye iguha ubwenge n'inkomezi
kugira ugira kukoze ne mwagwaruka muri ngaha muriko murarondera impano yanyu aho iri abaskuti mupo muriko murarondera impano yanyu aho iri ntuhagaye usanze impano yawe ihagaze mu gucapura aho niho uzotungira kuko Imana niyo mpano yaguhaye. Usanze impano yawe uri umukorikori mu tuntu two kugira amaroshereshe mu burimyi nivyo nyene rondera impano yawe ukiri muto. Nagadabwire ndongozi kuba indongozi y'abandi ni nk'uko ubihebeye ntubugiye guca amahera. Ntagira umuntu akorera leta azovuga ngo n'umunyakazi no mu service murazobaza vyitwa service public. Murabasuku gukorera umuntu naho arakonka n'amaraso yawe kuko wase gukora iwawe ingo ndakonke nta kundi ariko wase gukora iwawe. Mwebwe nimwigumiriza ububumwe gusa nta kindi tugira ububumwe dukanure dukorera igihugu cyacu kuko kiratunze ni igihugu gifise umutahe twari twarasamaye twebwe ntagira umuntu asubira kuduhungabaniriza umutekano sha mugaba ntaho yoca ubu aha yo kubwira ngo usambura iryanzu yawe gasha ukayisambura kubu twabonye intambara ingereza isambura amazu yose ubu twokwemera umuntu yo dutera intambara sha sinza hazoca yemwe novuga nturahanzi kakusamburira inzu inzu yaje isambuka intambara ko tuzi ko isambura itubaka hari intambara muri rya mwumva yubatse nta na hamwe hose intambara no gusambura nico caduhombeje twama mu magume ya misi yose. None rero bavukanyi Cenda nezerewe kubona turi kumwe kandi tuyaga kakayago. None hari uvuye ngahagiye akiza na gatoyiga basha. Umwaka uzuhere twese turabasirimu. Twese aho ubonye umuntu umubona ko ari umusirimu aragashugwe. Urazi ahantu hari udushugwe n'abamarayika baca baza gutembera. Haca haba akayaga keza. None rero umwe wese ku myaka ageze ko uwahomvye ubunyene yihombore agaruke arabaho yahombeye aca havyura. Umuntu nabo bakozi bavuga ngo urumva ngo amategeko mpuzamakungu ngo yavuze ko umukozi ategereza gukora amasaha 8 ku munsi. Imana niko yavuze gayemwe. Umwana w'umuntu ivyo avuze ucubirutisha ivyo Imana yavuze. Imana yavuze iti kora kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu umunsi w'indwi urahezagiwe ni uzucuruhuka. Mubuza wumva ngo amasaha ngo 8 ntuzeho. Imana yaguhaye amasaha 28 yo gukora ugaca ukora 8 gusa ugaca widoga ngo urakenye. Ce nabwiye nti ntaco amategeko y'umuntu ko yavuze 8 nawe ni wehe 8 uca ukora nawe gwawe 8 hanyuma ucuruhuka 8 sha wa mugabo azojya amasaha 8 nzomura uzoca ukora 12 kandi ukoze 12 mu myaka itarenga 2 ukoze ivyo wawe masaha 12 basi kora 8 gusa kora 8 gusa 8 uje kuri kiya gikorwa cy'igihugu 8 ukore gwawe hanyuma uca ufatane yo kuyagisha abantu bigishe 4 gusa dushitse kuranga ku masanga 16 dushitse ku 20 uca uryamane. None rero mwese Imana ibahezagire.